mbega yemwe murazi Uburundi kibare cyacu kiba mw'ibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga imibande yose intungamahagara. Nyakubahwa Munyamabanga Ntayegayezwa wa komine nziza ya Mutimbuzi, kubahwa ndongozi mu ntwaro muri komine Ntahangwa na komine Mutimbuzi muri ngaha, kubahwa abanyamabanga b'umugambwe CNDD-FDD mwaje kwitabira bino birori muri ngaha, ba nyakubahwa bavyeyi, mpereye ku bavyeyi nanje banshikanye hano bicaye ngaha imbere naje ndacyabafise, nico gituma twasavye ko uno munsi twoba turi kumwe n'abavyeyi. Nongere namwe bavyeyi turi kumwe kandi mwaturungukiye abazuba y'ejo mbona kazoza y'ejo, kubahwa kandi nari guhera kariko kubera protokole ari uko nyene cegera canje dufatikanije ukaba n'umutambukanyi wanje. Nongere munkundire abubahwa mwese muri kino kibanza, tugira amahoro, nidusangwe amahoro, ubumenyi n'iterambere mu gihugu cyacu cyiza cy'Uburundi. Rero uyu munsi rero twari twifuje abavyeyi, abavukanyi, abakuru bacu mudukurira, indongozi muri ngaha, kugira ngo dufatikanye hamwe namwe mu kwifurizanya umwaka mushasha. Munkundire kw'izina ry'abo turi kumwe ndabifurize umwaka mushasha mwiza. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe, mwumvise amashirahamwe n'amasosiyete ashika kuri abiri n'ishirahamwe muvyeyi wa vyose, mwumvise abavuze ishirahamwe Samorondong, kumbure benshi ryobagora kurivuga kuko n'ijambo ry'igikoreya, ngira muravye izo mbona kazoza z'ejo, zuba ry'ejo, murabona yuko bambaye imyambaro myiza ibereye urwatsi rutoto rwerekana amahoro. Murabona ni ishirahamwe rimwe twashoboye kubamo kuva mu mwaka w'2009 aho twaritanguza hano, tukaba twarashoboye gusimbira mu gihugu ca Korea y'Epfo, turungura ubumenyi, tumaze kubona ivyo bakora by'ubuhinga n'ingene Korea yashoboye kwiteza imbere, byatumye natwe twiyumvira kuza kugira ati dutanguze ivyo bikorwa na cane cane by'ubuhinga hano mu gihugu cyacu. Petero Nkurunziza igihe babikora nawe acabibona nk'uwa mbere atanguje ibikorwa rusange mu gihugu, natwe twabisimiye ngaho duca tuvuga ati twihereko, ni umunsi w'umunezero, ni umunsi wo kwerekana akanyamuneza kacu. Twagomba gufata aka kanya ko gushimira PDG wa BIWI ku gikorwa cyiza yashoboye kudufasha, twarashoboye gutsinda. Ibyo rero tukabikesha umwubahwa nyakubahwa PDG wa BIWI, we atahengeshanije kuduha impanuro. Mufashe tumukomera amashi. Urumva ko ibi
yakoze bigashimwa kuko yarashoboye kuturongora iratwereka inzira bose mu Rwanda ndashimye kuko uravye nawe wicaye uriko urakora urabona kazoza igihugu cyawe. Nico gituma rero tumirira n'abafise ibibazo ushobora kubagora, iyo wibyo ashobora gufasha kuko bafite ubuhinga ku rwego rwo hejuru, n'abahora biyumvira yuko tudashoboye nabo nyine babona ko dushoboye. Ku izina rya Musantera Komine Mutsimbuzi wayafatiriwe no ku izina rya nyene Munyamabanga Ntegayiza Nshingwabikorwa Komine Mutsimbuzi, ubwa mbere tubanze gukengurukira ishyirahamwe RWIP kuko dufise amashyirahamwe menshi muri Komine Mutsimbuzi akora ibitandukanye, mugabo iba ishyirahamwe rya mbere tweretse ibyo bashobora kurangura kandi bakarangura n'igihugu kuko abandi umenya bakora mu rusuri. Nyakubahwa mukora mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi wese yumve mu cyubahiro ciwe, batumire ndongozi muri biwe wese yumve mu cyubahiro ciwe Imana yamuhaye. Jewe nitwa Epipode Baranyipa, nkaba ndi umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu. Twe tumaze imyaka 2 nk'indongozi n'abarongora igitumwa kwigisha neza ibijyanye n'iterambere yifuza ryihuta. Ni iteka rero ko urwaruka n'indongozi bagiye hamwe bagakoranya ubuhinga buri mu mitwe yabo kugira ngo dushobore gushika byihuta tumbona akazoza iterambere igihugu cyifashe kandi giteye imbere muri 2060. Rero bari mu ntumbero nziza, bari mu ntumbero y'igiti cy'ubuyobozi bw'igihugu cyacu cy'u Burundi. General Major Evariste Ndayishimiye yongera ati nimwegeranye ubuhinga bwose mufise, urwaruka, abakozi, indongozi, kugira ngo dushobore kunyarutsa iterambere 2040 tube turi igihugu cyifashe, 2060 tube turi igihugu giteye imbere. Murumva rero ko urwaruka ruhurikiye muri biwe n'indongozi bari kumwe, duhereye ku ndongozi nziza zirongoye ikigo OTRACO mu guhangana amashikari. Turabwira cyane ibintu bariko barakora kandi byiza. Iryo terambere nyaruka rero nyine icyubahiro yifuza rizoca mu buhinga nk'ubwo. Numvise ukuntu bariko baregeranya iharuro, begeranya ubuhinga kugira ngo umwanya dutakaza mu mpapuro, umwanya dutakaza mu gutonda ku mirongo, umwanya dutakaza mu kugenda n'amaguru twirukanka, byose binyaruke kugira ngo dushobore kuronka ibikenewe nk'abenegihugu byegeranyijwe kandi binyaruka mu iterambere. Ibi bita digitalisation, murazi yuko ibihugu byose ariho byakiye kugira ngo binyarutse iterambere. Aho iwacu turaruha cyane turondera ibintu twashobora kuronka mu mwanya mutoya. Rero urwaruka nabwo rw'ubuhinga rukorana n'izi ndongozi sabe mu bampere amashyi menshi. Subire rero kandi ndabifurize umwaka
mushasha, umwaka mwiza, umwaka w'umwete. Nyir'icyubahiro yavuze ati uyu mwaka ni umwaka tubwirizwa kugira umwete mwinshi kugira ngo dutangure rero rwa rugendo yavuze tufise umwete uzodushikana iyo twipfuza kuja, kuko yavugize ati uyu mwaka wa 2025 ni umwaka w'umwete. Ababyumvise kare rero ni BWIP, umwaka w'umwete. Umwete rero barawusanganywe kandi barawufise. Nasaba rero urwaruka n'urundi rwaruka rutarinjira muri ibyo bisata biyegeranye kugira ngo tubonye n'andi masosiyete menshi azo gushikana kuri iryo terambere rinyaruka, iterambere aho twebwe tuvuga ngo tuzoshika muri 2040, ahubwo mu myaka 5-6 tuzo twashitse muri 2040. Aho tuvuga ngo 2060 tuzobe nka 2030 twashitse muri 2060. Abo nibo babyumvise rero, n'ubundi basabye mumfashe tubakegurukire twebwe aho duherereye mu biro tuzotanga raporo ko twabonye ababyumvise kare, kandi n'ejo bundi n'abandi nibaduhamagara tuzokwitaba kugira ngo dushikirize iyo raporo nk'uko bisanzwe.